kwanza ko mashaka gushika ari mu kigo cya Gisara aha turi ni muri chambre y'abana b'abahungu niho bamwe bari mu ishuri ariko bariga bajya badashoboye kwiga ko bagora kwicara kandi no mu mutwe hatameze neza n'abakeya bwenge baca baza kuba bararuhuka abo rero n'abahungu nuko ibiganiro zo muri inzu mwaje kuraba uko imeze no kuvuga abakobwa bafise nabo baba yego ndabereka chambre yabo nabo aho baruhukiye baramwanditse neza n'abana bahetse yego aba bana bacu kuzana n'ahatari byinshi ariko bike bihamira abangana kuzana ibiro 30 by'umuceri n'ibiro 10 by'ibiharage ariko bigasigura yuko duhagarikiye aho hanyuma abadutumiye batumiye guserukira CEDABU Cooperative y'uburimyi n'ubworozi muri komine Buganda Bishop Marifa Pascal rero namwe ako gakemanyi mukakira uko Yesu aramuheze murakoze cyane w'abana bagenda mu bumuga amanezere yuko ari hanini we abifata ijambo ababwire kugira abategurira izo murakoze cyane maze kubashimira kukigo cyane cyiza mukoreye abo bana bato kandi ni byiza cyane aha rero murazi yuko muri za centre harimo ubuvuzi bw'abana aba bana nakohaje kubabwira n'abana bafise ubumuga butandukanye hari imigishwa kuri 3 abana bashobora kwiga n'abashobora kwiga kandi iby'ubuzima bwabo bwa misi yose hari n'abandi badakora n'ikintu na kimwe bakashijwe mu migwi 3 ariko rero abo bose uko ari imigwi 3 harimo abavurwa bafise icyo bita lesion cerebrale bafise iyononekara ry'udutsi sozabwenge mu mutwe abo rero cyabisaba yuko baca mu buvuzi bita kinesiotherapy aha rero umuntu akabagorora umuntu akabagira utundi education motrice kugira ngo bashobore kwavura bashobore kwicara bashobore kugendagenda muri make tubakorera ubuvuzi bita développement de l'âme abana badashoboye kwicara gutambuka kugendagenda bari bakorera gushika bigatuma rero zijyangiye zafashwe na burya umwuga zishobora kugira umuvuma bagakora ibikorwa bitari bito yego harimo tubikorera nubwo tubifise ibibazo turacyafise ibibazo bijyanye n'ibikoresho urabona dufise ibikoresho bike cyane dufise ibikoresho bike cyane turacyakenera ibikoresho bitari bike mugabo niho tugitangura yego niho tugitangura ku bw'ibyo rero abana benshi bagendana ubumuga bakwiye kugira iki bakwiye kuvurwa bakwiye kugirirwa kinesiotherapy mubo tumaze kuronga n'abana bashika ku 40 barenga ariko turamaze kubona ko bamwe muri bo bashobora kwavura abana bariga gutambuka abana barikorera udukorwa twabo bwa misi yose mu mirimo yabo kandi singaha gusa tubikorera turabasanga no mu mihana iwabo tukabibigisha ababyeyi babo ingene bakwiye kugira iki gufata abo bana Kendo wicare nawe Audrey, wicare Adarigo Jimo. Shajarana, nishi kikwi. Iyi ni Mutsi Champion TV nko musanzwe bimenyereye. Mutsi Champion TV ni TV ikorana vya hafi n'ikigo Disara ni kigo gisanzwe kiri mu ntara y'Ibitoki neza na neza mu commune ya Buganda muri zone ya Gasenyi centre. Turamutse tubona ko yuko ngaha turi mu kigo Disara, turabona ko Disara diramutse temberewe
n'abashitsi. Reka imbere yuko tugiye kuyaga tubanze tubasabe batwidondore, batubwire amazina yabo, bongere batubwire naho baje bava. Namahoro ga mutama wacu tubona uri imbere yacu. Yego cyane n'amahoro. Muguwe neza. Tuguwe neza turashima Yesu Kristo. Nivyo. Twashaka mutwidondore mutubwire amazina yanyu, mongere mutubwire naho mwasanzwe mwagendanye. Amazina yabo mongere mutubwire mbe mwaje muva hehe ko tutari tubamenyere mu kigo Disara. Murakoze cyane. Ku mazina jewe nitwa Pasteur Baramparuruse Jean Dodier. Nkaba nagendanye n'abamama babiri. Ego nabo nyene barashobora kwidondora amazina yabo. Mugabo ntarabaho ijambo. Jewe mva muri komine Buganda, iyi komine nyene. Mugabo nkaba mba muri zone ya Ndava. Ahantu muri aho bita muri Ndava village. Ego duhere mikrofone abandi batwidondora. Ego Yesu nashimwe cyane. Amen. Hanyuma natwe turi bamwe bene so. Ni wa mugana bakera baca ati nta ukomere ku rutoki ngo agwihambire. Umuntu aca ruhambirwa n'abandi. Kuba twashitse aha rero nuko twashitse kuraba iki kigo kuko ntitwari tukizi. Hanyuma ku mazina ndi mama Pastor nkongera nkaba Hakizimana Neri. Yego. Urumva afise amazina menshi cyane. Warahezagiye. N'ayandi yose kubera Imana. Sawa mwarahezagiye. Namwe. Yesu nashimwe. Amen. Hama natwe kwa turi hano twarumvise ko hariho bene wacu bene mama bafise ikibazo cy'ubumuga tukaba twashimye kuza kubaraba turabe naho bari. Hama ku mazina nitwa Irakoze Sandrine. Murakoze mudusuze mikrofone mutama reka tuje mu idonido ry'ikiganiro. Dushimye kuba yagisha kuri Musi Champion TV kugira ngo mutubwire mbega intumbero yatumye mushika mu kino kigo Disara ni yihe bimeze gute kugira ngo n'abatari ngaha batabashe gushika ngaha baza kubikurikirana kuri Musi Champion TV baze kumenya ati mbega intumbero yanyu yari yihe. Murakoze cyane mumenyesha makuru. Intumbero yacu nuko hari jambo Yesu Kristo yavuze ngo tugiriranire umutima w'urukundo kandi ngo niryo bwirizwa rikuru iruta ayandi yose. Rero muri iyo ntumbero tumaze kumenya yuko ngaha hari abana bagendana ubumuga twarabiyumviriye ko hanyuma tugira tuti reka Cooperative Dukorere Hamwe CEDABU mu mfunyafunyo ikorera hano nyene muri komine Buganda reka tuje kuraba abo bana twaje twibangikanije udufungurwa dukeya tugizwe n'umuceri n'ibiharage kugira ngo abo bana kumbure iry'umunsi umwe cyangwa iry'iminsi ibiri nabo rirenge mu gufungura. Murakoze. Turumvise intumbero yatumye mushika hano mu kigo Disara reka tubashimire kuko mutubwiye mu majambo avunaguye turashimye kandi Musi Champion TV ni navyo yiyemeje kuko yamikorana n'ikigo Disara kugira ngo ihimirize n'abandi bantu bose bari kure babashe kwama bitwareka bano bana kuko urabona ko yuko umuntu umwe yariko agerageza kubamenya ni ibintu bivuna ariko afatikanije n'abandi bantu bose birakunda. Tubashimire ko bamwemeye ko tuyaga kuri Musi Champion TV niza ko nejo ni mwasohogaruka ngaha tuzosohoka kandi tukayaga kandi mudushikirize ubutumwa kure aba bana ngira murababona kandi ibingira nivyo mwiboneshereje amaso. Rero mugende mudushikirize ubutumwa hakure ku buryo n'abandi bazogira umutima nk'uwo mwashe kugira. Murakoze cyane namwe kuri ico gisabo ciza. Nsubiye inyuma gatoya CEDABU ni koperative ijejwe uburimyi n'ubworozi. Ndizera yuko mu gihe kigiye kuza kumbure tuzozana n'akanyama. Yego Imana ibahezagire cyane. Amen. Kandi iyo CEDABU iserukirwa na Bishop Marifa Pascal ari hariya muri Canada mugabo je nkabandi cegera ciwe nkorera ngaha mu Burundi. CEDABU rero ntacitazokora izogerageza kwama hafi y'aba bana. Murakoze. Yego namo murakoze. Mana ushobora byose, Mana ugira neza. Uri Imana data ugororoka byagiye mu ijuru, uri Imana ugira neza, uri umuvyeyi ugitangaza. Turashimye turakengurutse mutanga bugingo kuko waturongoye tuvuye hariya muri ya Ndava tugafata cyuma cyakuzwe n'amaboko y'abantu papa ugororoka tukaba dushitse aha hantu Mesiya. Ibyo byose turabigushimiye muvyeyi ugira neza, nubihererwe icubahiro.
hanyuma mwami Imana ushobora byose ahantu twashitse baratwakiriye eka badutembereje henshi tutari tuzi eka batwakiranye igishika ibyo byose mwami Imana no bihererwa icubahiro hanyuma datugira neza ndakwinginze ndakwereka ibibondo tubona ahantu Mana ushobora byose uri mudaharirizwa kandi uri umuvyeyi adasanzwe ndakwinginze ushishikare tumira kuko umutumiro wawe urakomeye umutumiro wawe mwami Imana ushika kure cyane ndakwinginze igisaha nyene mpagaze hagati y'aba bana kugira ngo ugire umutumiro udasanzwe ugire umutumiro uhoraho Mesiya w'isezerano wo hirya no hino ugire umutumiro wo mu mahanga atandukanye kugira ngo uhoraho Mesiya datugoroka barazwi ishinga n'ibi bibondo biri ahantu data ndakwinginze uhoraho data umunsi ntazi je umwana w'umuntu ndetse n'aba bose baraha batazi bazoze babona ibikemanyi byinjira kubwo umutumiro wawe uwo twirukana ni satani n'abadayimoni kugira ngo ntiyugare iyo migisha ishishikare kuguruka irembo rishishikare kwama ryuguruye ryo kwama ryakira imigisha Yesu ibyo byose tuzobigushimira Mana n'iyi saha turabigushimira reka twongere tukwere kundi mutwaro udasanzwe abakozi bo ngaha bafise Yesu ibi bimuga Yesu data bo ntibashoboye ariko we urashoboye niwe wo kumugurura niwe wo kuvura niwe ufise matwi yo kumvisha Mana shishikara gukora ushishikare kumugurura umwana w'umuntu arakora ariko wewe ni ushoboye umwana w'umuntu aravuga ariko we ni ushoboye shishikara gukora papa ugororoka kibi gikorwa gishingirwa intahe hakire benshi data caguke bame bavuga tehe kiriya kigo hakirira benshi humva benshi Yesu kubwo umutumiro wawe udasanzwe shishikara gukoresha aba bantu papa wabahaye igikorwa kidasanzwe erega bobo ntibashoboye ariko ni ubashoboza data baradende bukigwa ariko ukabaha intege data ugoroka ndakwinginze ubibanze imbere kuri uyu murimo n'abana b'abantu data ushishikare kubirukanira uwo mudayimoni yobateza gucika intege ku murimo wawe udasanzwe wabahamagariye erega uyu n'umutumiro wawe papa mwiza erega waravuze neza ngo ingabire ruti yindi yose ngo n'urukundo Mana ngo naho wokora ibimeze gute ngo udafise urukundo ntacyo ufise ndakwinginze rero papa ugororoka utere mu benshi urukundo ngo kwama biyumvira aba bana papa mwiza uzobukoze urakoze mwami tugiye guhaguruka ugendane natwe kandi nabo usigarane nabo kuri uyu murimo udasanzwe mbona bafise usigarane nabo kuri iki gikorwa kidasanzwe bafise kuko nico bazohemberwa Mana kuko ibi bishobora bake yewe bishobora data ugoroka bakumenye urakoze Mana urakoze kumvise gusenga kwacu kandi urakoze kugiye gutumira kuko umutumiro niwo dushaka ahantu papa niwo dushaka muri iki kigo urakoze rero kugiye gutumira data uzigame benshi muri uyu murimo nuko bikora ubishimigwe ni muri rya zina ryawe tubisabye twizera amen.